Barundi kazi aho muri mu mpande zine z'isi nongeye gusaba kubaramutsa amahoro atangwa n'umuremyi n'ijuru n'isi. Hanyuma nk'uko bisanzwe ku mazina nitwa Bigirimana Nikora, hanyuma nsanzwe narahiriye kuba umwami mukuru no kuba umuhereji mukuru. Sanzwe ndi n'umuhanuzi kuri uno musi kandi n'igenekerezo rya 21 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025. Muri uno musi rero no musi ngoma ndababwira ubuhanuzi nababwiye yuko ari ubuhanuzi ndabibabwira ari ikiganiro nkabibabwira ko ari ikiganiro no musi n'ubuhanuzi bishobotse mu bwumvirize kandi muze mu gutega amatwi, kandi n'ubuhanuzi mvuga nti buragoye cyane gose kubera n'ubuhanuzi muri rusangi abari mu mubiri mutoshobora gutora ivyo ndiko ndavuga, kubera ni ibintu ivyo ngomba ndababwire kumbure birengeye ubwenge bw'abana b'abantu, mugabo abari muri mpwemu baraheza bakumva mbega umuhanuzi ariko aravuga iki. Mvuze abari muri mpwemu n'abantu baba bashobora kuhishurirwa canke baba bashobora kwerekwa, mu nyuma abo barashobora kubona ati umuntu ivyo yavuze kumbure n'ivyo kuri, mugabo umuntu atahishurirwa canke aterekwa urumva biba birengeye ubwenge bwiwe, biba birengeye ubwenge bw'abana b'abantu. Uwo muri ico gihe ntaco yoshobora kubivuga ko kubera biba bigoye cane gose. Uno musi rero je ngomba ndababwira ibintu bijanye n'ubu bwami nama ariko ndavuga, hanyuma uno musi mpanurira Uburundi gusa kuko mfise ibintu vyinshi mvuga, mpanurira Uburundi. Reka intuze yenda za kuvuga ivy'Uburundi gusa, ibijanye n'ubu bwami, ibijanye na CNDD-FDD, ibijanye mbega n'intuze vy'ubuhereji, ubuhereji n'intuze ibijanye n'intuze n'amashengero ibijanye n'ivy'amashengero, vyose ndaza kugerageza kubibabwira. Hanyuma intuze igikurikira kandi mfise n'intuze n'ubundi buhanuzi bw'ibi bihugu vya ruturizi intambara mu buri ko murabona z'ibi bihugu bikomakomeye. Reka uno musi mvuga ivy'Uburundi gusa ko ni vyinshi cane gose, hanyuma ivyo vyizo ntambara ingene ziko ziragenda ntimave mwaza ngo ni ibintu vyoroshe. Nzobifatira akanya ejo naronka akanya ejo ivyo nzoheza ndabibashikiriza, ubwo buhanuzi nabwo nzoheza ndabashikiriza ejo. Kuno musi rero tuvuge ivyo mu Burundi gusa kuko ni vyinshi, nagira Imana nkabimara navyene azoba ari sawa. Ndaza kugerageza ngende ngabanya bukebuke ndariko noshobora kubirangiza neza na neza. Rero mu ntuze reka mpere kwibi vy'ubu bwami, na ntuze mpere ku vy'ubu bwami na CNDD-FDD, hanyuma intuze jewe naravuze yuko ata matora azohaba. Mu nyuma amatora yarabaye, abaye abantu baravuga ngo reka amatora yabaye ngo none ngo iki niki, ko umuhanuzi yari yavuze ngo ntazogira iki niki. Muribuka ko nababwiye nti okay, abantu bari bavuze ngo amatora yabaye iki niki, je ndababwira nti si amatora yabaye, habaye ubusuma. Reka n'ubu mbandanye ndababwira ibintu, kuko ijambo ry'Imana riravuga riti muze mubabwire, bagomba bavyumve canke bagomba bareke, mugabo igikuru muzobe mwababwiye. N'ubu kw'iyo nama nshingamateka y'igihugu cy'u Burundi, abatowe mu nama nshingamateka, nagomba ndababwire yuko imbere yanje ku murongo ntabo mbona. Ndasubiyemwo, abatowe mu nama nshingamateka mu gihugu cy'u Burundi ku murongo imbere yanje ntabo mbona. Mvuze nti ntabo mbona muvyumve neza, vyumvikana ko iyo nama nshingamateka ntizobaho. Niyabaho naho izobaho nyene bimwe nyene vyo guhadikiriza umwanya mutoyi kabisa. Mwibuke mu buhanuzi naravuze yuko gutwara kwabo amatora azohaba. Mwibuke ko nabivuze mu buhanuzi, amatora ndabona azohaba, mbwa gutwara kwabo baguharurire ku ntoki. Harimwo abambaje ngo no ku ntoki, none tuja duharura intoki zingahe iki niki. Nabivuze uko nyene mu buhanuzi, nuko nyene tukwiye tuvuga uko nyene, uwumva arumva, utumvise ntiyumva, mbwa tuba twavuze tukarengana. Rero iyo nama nshingamateka ntayo ndiko ndabona, muvyumve neza, ntayo ndiko ndabona, ntizokora.
aho abasendebonere baba baravyumva iyo nama nshinga amateka ntizokora kandi no munsi nza kubabwira ibintu neruye cyane gose ndabibashirira hagaragara mu nyuma mu birindire kubera igihe cy'ubuhanuzi bwavuzwe hahanuwe ibintu byinshi kenshi mu gihugu cy'u Burundi rero igihe cy'ubuhanuzi kiriko kiregereza gushika canke gusohora kandi ndababwira ibintu bitari bike amatwi yanyu atari bwigere yumva ndabashirira amabanga menshi anyegeje imbere ngaho muyumve neza na neza. Rero ubu reka mbanze mvuge ibi vy'ubu bwami. Ubwo bwami jewe mvuga si ubwami muzi nk'ubu bwami mwoba bwarabayeho kera kuko abantu bava ngo urumva nta bwami bwosubira kubaho iki niki, emwe vyemere canke ugomba ureke ntushobora kurenga kw'ijambo Imana yavuze. Imana yaravuze yuko mu gihe c'imperuka hazobaho ubwami bw'amahoro. None umuntu ahava aza gupinga canke akanka ivyo Imana yavuze ninde? Nta jambo Imana yavuze rihera ntibikunda. Na Yesu baramubagiye bati none wewe uje gukura ivyo Mose amategeko yo kwa Mose cyangwa ikiniki, ati oyaye oya, yarabankiye ati nta byanditse na kimwe n'akanyugutu tuzosimba. Urumva bavuze akanyugutu na kaburungu, urumva nta jambo na rimwe Imana yavuze na rimwe ritazoshika bitazokunda. Oyaye, nta muntu numwe rero afise ububasha bwo kuzibira ubwo bwami. Ubwo bwami rero je ndababwira si ubwami abantu mwoba muzi nka bumwe mwige muzi bwarenganye canke ubu bwami mwumva buri mu bindi bihugu mu Bwongereza mu bihugu by'Abarabu iki niki. Ndabahakaniye nubwo bwami, ubwo bwami nyene n'ubwami bw'Imana muvyumve neza, n'ubwami bw'Imana nyene muvyumve neza mukurugutura amatwi, n'ubwami bw'Imana. None aho mbega muraheza muravuga muti none ubwami bw'Imana buzoba bumeze gute? Abantu bariyumvira bati none n'Imana izokururuka ihicara ngaho? Oyaye oya oya. Bavuze ubwami bw'Imana ni nk'uko kandi mw'ijambo ry'Uhoraho canke mw'ijambo ry'Imana havuga yuko nta gishasha kizoba munsi y'ijuru kitabayeho. Mweko muranyumva? Nta gishasha kizoba munsi y'ijuru kitabayeho. Urumva ibintu vyose Imana yabanje kubishiraho mu nyuma irabivanaho mu nyuma rero izosura kongera kusura kubigarukana kandi. Ubwo bwami bw'Imana rero Imana ntikoresha ibiti ntikoresha amabuye, ikoresha abantu bayo. Kuko no mu kurema abantu yavuze iti reka tureme umuntu afise ishusho nkatwe. Urumva Imana rero mu kurema umuntu rero yamutandukanije n'ibindi bikoko. Ibikoko Imana yabiremye mugabo ntiyabiha ubwenge. Umuntu Imana yaramuremye imuha ubwenge. Mu nyuma umuntu yakoze ibintu Imana igomba canke Uhoraho agomba, Imana iba muri we canke iba muri bo, hanyuma kandi kabana n'abantu. Ntiba kure y'abantu Imana, oya. Na Satani nyene nuko nyene. Iyo Satani agomba gukora ntuzobona Satani ariko aragendagenda mw'ibarabara, oya. Akoresha abantu. Satani uzohura n'abantu bakubwira ibintu bitari byo bimeze nabi, aba escrow bakubesha bagira iki niki, abo baba bariko barakoreshwa na Satani. Uw'Imana ivy'Imana bazoza bakubwira ibintu vyiza vy'amahoro vyubaka vy'urukundo. Ivyo nivyo vy'Imana. Rero ubwo bwami rero Imana yagiye ibutanga mu nyuma rero kumbure ngira ngo igihe nicari bwagere abantu amasezerano ntibayagumyemwo. Rero mu ubwo bwami ndabusigurire gatoyi, hariho amasezerano ivyiza Imana yari yarasezeraniye Adamu na Eva. Hanyuma mu nyuma bamaze gucumura ngo bava mu bwiza bw'Imana. Imana ivyo yari amasezerano yose yari yarasezeraniye ibintu vyiza irabikuraho.
mu nyuma rero asezerana yuko izokongera gusubira kugarukana ubwami bw'amahoro mu gihe cy'iherezo. Ubu rero turi mu ico gihe cy'iherezo, ibirango byose biriho birakwiye. Yesu barabimubagije arababwira ati ico gihe umukobwa azoba aryana na nyina, intuze ibihugu bizoba bitera ibindi, amahanga azoba atera ayandi, ubwami buzoba butera ubundi. Ivyo rero ni naco bituma nababwiye nti ibijanye n'izo ntambara ziko ziraba reka nzobibabwire ejo, kubera no muse nkavuge ivy'Uburundi gusa, reka mvuge ivy'Uburundi gusa. Rero mwumvise ko rero nababwiye yuko ku murongo intunze yabo bantu batowe b'inama nshingamateka ba CNDD-FDD ntabo ndiko ndabona. Reka rero ndababwire rero ivy'ubwo bwami bushasha. Rero murazi narahiriye kuba umwami mukuru no kuba umuhereje mukuru, ndaza gusigura ubwo bwami urumva ariko ndabusigura, n'ubwo buhereje ndaza kubusigura mbega ubuhereje ni iki. None rero igikurikira rero ni intunzeye abantu ijuru ryamaze guheza, ryahejeje kugena leta nshasha y'ubwo bwami. Abantu bazokora mw'ubwo bwami s'abantu bariko baratorwa n'umuntu oyaye, s'abantu bariko baratorwa n'umuntu, n'abantu bariko baratoranywa, n'abantu batoranijwe n'Imana. mu vyumve jewe ndi mu gihugu ca kure, mugabo abo bantu bose ijuru riramaze guheza kuberekana abantu bazoja mw'iyo leta y'ubwo bwami. Hanyuma sindabavuga amazina, mugabo ngomba ndababwira ahantu bari. Bamwe bari mu gihugu cy'i Burundi, abandi bari mu bihugu vya Afrika, abandi bari muri Europe, abandi bari muri Aziya, abandi bari muri Amerika, abandi bari muri Australia. Abantu bazoja mw'ubwo bwami, abantu ba mbere bibanze ndababona bari mw'izo kontina zitanu: Afrika, Europe, Aziya, Australia na Amerika, niho bari. Abo n'abantu bazoja mw'ubwo bwami. Hanyuma igikurikira, Imana yantumye ndababwire abarundi mwese mwitegure suye kubibabwira, kandi ibi bintu narabibabwiye, na cane cane abantu bafise uburyo ububasha, ubushobozi, uburyo abo no kwita abadandaza, bafise canke abadandaza canke abantu bumva ko mu gihugu cy'i Burundi bumva yuko hari ikintu bazokoreramwo, bitegure. Abantu na cyane abazokubaka amakampani, abazokubaka intunza y'amahinguriro canke amakampani, abo bantu bitegure, igihe kirageze, batangure kwitegura, igihe kirageze. Hanyuma ku bantu batashoboye kumenya intunzeye, ku bahanuzi naravuze bati baba barumvise ibintu vyoba vyaravuzwe mu gihe coba cararenganye, mu ntunzeye mw'ubwo bwami nukuri buzoba ari ubwami bw'amahoro. Iri jambo nongeye kusubira kuribabwira. Mu Burundi ubu nyene murakenye, muramerewe nabi, kumbura ivyo nobabwira bamwe ntimuvyumva, mwoba mwumva umenga no kubashinyaguriza. Mu gihugu cy'i Burundi si Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze yuko umurundi uwo ari wese yotunga urukwavu, oya. Mu Burundi nabivuze ubuhanuzi, umuntu w'umukene wa nyuma azoba atunze impene. N'ahandi mu Burundi hazoba hariho inka nyinshi, mu vyumve, inka nyinshi, ku rugero rw'uko hazoba amata mu gihugu cy'i Burundi, ku rugero rw'uko umuntu hagati y'amata n'amazi azohora yiyumvira, mbega hagati y'amata n'amazi nywiki. Hanyuma ayo mata muvyumvirije, mwibuke yuko igihugu cy'i Burundi bavuga yuko ari igihugu c'amata n'ubuki. Ayo mata rero avugwa rero
abarundi muragiye kuyanywa, nukuri abarundi muragiye kuyanywa, n'ubwo buki muragiye kuburya kandi mu gihe kitarambiranye. Ibi vyo kwiyumvira ngo mbega ubwami iki n'iki, ego ni ijambo ry'Imana kandi ntaco Imana yavuze na kimwe kirengana, oya, kandi nta jambo Imana yavuze ngo rihere, oya. Ubwo bwami ni ubwami nyene buza kuza kandi n'ubwami buzoba busizweho n'Imana, hanyuma hazokora ububasha buvuye mw'ijuru nk'igihe ca Salomo. Mu nyuma umva hazokora ububasha buvuye mw'ijuru nk'igihe ca Salomo, ntihazokora ubwenge bw'abana b'abantu, oyaye, oya, ntihazokora ubu bwenge bwo kuvuga ngo je narize amashuri menshi nagize iki n'iki, oya. Hanyuma ikindi, abantu benshi mwarize amashuri, narababwiye umwe wese aba ariyumvira mbega nokora iki, ikintu noba nshoboye nokora iki, na cane cane umwe wese azokore ikintu gihuye n'impano ziwe, kuko hanyuma abantu bagiye kuzoba bari muri iyo leta y'ubwami, suko bazoba barize, sukuvuga ngo ntibazoba barize, oya, bazoba bavangitiranye, hazoba harimwo abize amashuri menshi, amashuri agereranye, eka n'abandi bafise impano, kuko intuzeye urugezo ruzorabwa sintuzeye si umuntu afise amashuri menshi, oya, oya, intuzeye urugezo ruzorabwa ni umuntu mbega muravyumviriza neza, urugezo ruzorabwa ni umuntu akunda Uburundi, umuntu azoba muri iyo leta ni umuntu azoba akunda Uburundi n'abarundi. Hanyuma muhava mwiyumvira muti mbega uwo muntu bomumenya gute, ewe data we, ewe data we, oya, aho yemwe kamera z'ijuru nizo zizokora, aho muvyumve neza, muvyumve neza, kamera z'ijuru nizo zizokora, nta vy'abahutu, nta vy'abatutsi, nta vya kamwana wa mama, uriya muntu avuka imuramvya, uriya avuka ibururi, ni umunyagitega, oya, 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 urumva hazokora kamera z'ijuru. Reka mbanze nje kuri iki gatoyi kijanye n'ubuhereji naho, urumva abarongoye amadini n'amashengero nabo, ivyubahiro abantu bihaye, abantu bakigiranye n'ibihanganga, abantu bakomeye cyane gose, ibintu bitarage, naho nyene hazoba hariho urugezo, urwo rugezo surundi, kugira ngo uzobe umuntu arongoye ishengero, urumva umuntu arongoye ishengero bamwita umukozi w'Imana, okay. Urumva rero si ibintu umuntu azova ngo je narize amashuri menshi ngo iki n'iki ngo ngiye kurongora ishengero, oya, siko bizogenda, nk'uko biri ubunyena abantu bipakika amazina di apotre, di revera pasiteri, di bishop, amazina nyene ibi itangaza kanaka, oya, si uko biri, si uko biri. Kugira ngo ube umukozi nuko uzoba ufise ico shobo ryagutumye, uzobanza upresente memoire, hanyuma uvuge ivyo so yagutumye, data yagutumye, hanyuma mu nyuma rero ntuzobesha, ntibizokunda, hazokora kamera z'ijuru. Buri muntu wari we wese, nta muntu numwe avuga ngo ahantu ngo azobesha canke ngo abe ubwescro iki n'iki, ntibizokunda, muvyumve neza, hazokora kamera z'ijuru. Ivyo rero muwe muravyumva, abantu nk'ubu birabacanga, barava mwiyumvira muti izo kamera z'ijuru zimeze gute? Izo kamera z'ijuru ndazibasigurire, nuko mubona turiko turavuga ibintu bitaraba kandi bizoba,
tuba dusanzwe tubibona turabizi. Nk'ubu yewe ibintu ndababwira ndabibamwo ndabizi, kandi mu nyuma bigaheza bigasohora. Si jewe jenyine gusa, nta bimwe Eliya yavuga ngo abahanuzi bose ngo barapfuye ngo hasigaye jewe jenyine gusa. Oya oya, abo bantu bafise izo mpano ni benshi cyane gose mu gihugu cy'i Burundi. Ntimwave mubona batavuga, batagira iki n'iki, abantu bavugishwa, abantu berekwa, abantu bafise ivy'Imana yabatumye mu gihugu cy'i Burundi n'abantu benshi, baba bari hanze mu bihugu biri hanze, aba bari mu gihugu hagati, iki n'iki, n'abantu benshi cyane gose, ni benshi benshi. Nico gituma ndababwira nti hazokora kamera z'ijuru. Aho rero ico mucumve, ico kivemwo. Hanyuma intunzeye kubijyanye n'intunzeye n'ingene igihugu kizoba gipanze. Ibi perezida yababwiye yuko umuntu umuntu ngo atunze ngo umuriyoni ngo mu Burundi ngo azoba atunze. Izo ni indoto novuga z'abaja. Nyimbabarire kabisa n'ukuri kwa Mungu. Urumva mu gihugu cy'u Burundi, naravuze mu gihugu cy'i Burundi, Uburundi abantu ba mbere bazoba batunze, ba mbere bazoba batunze bafise amafaranga menshi 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 menshi, n'abarundi. N'abarundi mube murabimenya. Hanyuma Imana yantumye mbe ndababwira yuko abantu ubwa mbere iri jambo naribwiye abadiaspora bari muri Canada. Avuze abadiaspora n'abantu bashwiragiye canke bahunze bakaja mu bihugu bitandukanye. Abadiaspora intunzeye abari muri Canada, bari muri Amerika, bari muri Europa, bari muri Australia, hari mu ntunzeye abari muri China, bari za ntunzeye za ibihugu by'Abarabu, za Emirati, ntunzeye n'ibihugu nyene vyose. Nigeze kubabwira, ndababwira nti muze tuje hamwe. Ico gihe ubwo buhanuzi nabo babwiye mu 2022, ndababwira nti muze tuje hamwe, mu nyuma turabe twitegure ingene twokubaka amahinguriro. Ndabona nitwe tugiye kuzohora tugaburira isi yose. Mu nyuma nubwo batabishoboye mbabona bibwiye suba ngo barahwera baracariho bose, nubwo batabishoboye mbwa harimwe abavyumvise. Ubu rero Imana yantumye mbwira abarundi mwese aho muri, umuntu afise itongo mu Burundi, akagira parasera yiwe mu Burundi, ahiri hose muranyumviriza neza. Hari abantu bariko baragenda kuniganira i Bujumbura, ihehe, ugasanga bariko barakoresha amafaranga menshi cyane gose. Oyaye, mu Burundi nagomba ndababwira hitwa mu Burundi hose. Mu Burundi ndasubiyemwo, ahitwa mu Burundi hose aho uzoburi umugisha uzogusangayo. Kandi nababwiye, Imana yambwiye yuko igihugu cy'u Burundi n'umugwa mukuru w'amahoro, niyo Yerusalemu nshasha. Muravyumva? Niyo Yerusalemu nshasha. Muvyumve neza. Abantu batari bwigere bumva ubuhanuzi, nababwiye yuko mvuze umugwa mukuru ni nkuko ufata Bujumbura n'umugwa mukuru, mugabo n'umugwa mukuru w'igihugu cy'u Burundi bwose. Rero Uburundi uzoba umugwa mukuru w'isi yose. Muvyumve neza nuko ndiko ndabibabwira. Ubu ndabibabwira umengana ibintu ndiko ndababwira bitabaho, mugabo bigiye kubaho kandi vyihuse. Urumva Uburundi rero azoba ari umugwa mukuru w'amahoro y'isi yose. Rero umuntu azoba afise hose mu Burundi, yawe parasera yabitongo ryiwe, azogira umugisha. Nukuri azogira umugisha ku rugero rumwe utagira uko rungana. Nyumviriza mwa Barundi ndababwire, umwe wese nimutangure gutera buri kintu cyitwa icamwa icari cyo cyose. Amavoka, amapapayo, imyembe, buri camwa cyose muzi ko ari camwa umuntu ashobora nimba ari ufise ahantu hiyaguye abishoboye natere. Ivyo bintu ndamusubiriyemwo, nta mwanya usigaye, nta soko azobura. Imana yaramaze kumbarira buri kintu cyari cyo cyose umuntu azorima mu gihugu cy'i Burundi, nta soko kizobura, kandi bizoja ku isoko mpuzamakungu. Buri kintu cyari cyo cyose muzorima mu gihugu cy'i Burundi kizoja ku isoko mpuzamakungu. Vyo mwe murabimenya. Nurumva ntimuzobura mu bishorera, ndabibemereye, ntimuzobura mu bishorera.
hanyuma abafise uburyo mutangure korora hakiri kare, kuko igihe kirageze, igihe kirageze. Ibintu ndiko ndababwira ubwa mbere nababwiye ubuhanuzi ibintu mwumva umenga ni indoto, ni ibintu bitazobaho. Uno munsi nababwiye ndaza kubabwira ivyo amatwi yanyu atari bwigere yumva. Hanyuma intuzeye, urumva abantu mwize mwese mukaba mwarihebuye muzi ngo mbega ubuzima bwanyu bugiye kuzogenda gute, abariko baragomba bagurisha ibintu vyabo baja mu mahanga bagira iki niki, nibahagarike. Imana yambugije ndababwire nibahagarike, kubera mu minsi muzohagurisha, hama mu minsi muzosubira kwicuza kandi musubira kwiyumvira kugaruka mu Burundi mutaharonka. Aho iyo nitangaza Imana yambariye mbwira abarundi abariko baragurisha amatongo yabo canke amazu yabo ngo muriko muragenda kurondera ubuzima hanze, mu minsi ubuzima bugiye kugorana mu bihugu vyose kw'isi yose. Ivyo nzobivuga ejo uno munsi kandi bintwara umwanya, nukuri muzosubira kwicuza. Nimuhagarike, abariko barabikora nimuhagarike, nimuhagarike, mugume mu gihugu cy'u Burundi, murindire ivy'Imana yavuze, kuko Imana igomba isohoze amasezerano. Ivyo nubutumwa Imana yantumye abarundi mwese ndababwira. Gusa umwe wese aba aritegura, hanyuma abarundi mukura amaboko mu mpuzu, kuko igihe cy'ubukoroni kigomba kihave. Munyumvirize neza, abarundi mukura amaboko mu mpuzu, mwige gukora, umwe wese yige gukora, kubera igihe cy'ubukoroni kigomba kihave. Nagomba ndababwire mubaye mu bukoroni imyaka myinshi cyane gose. Imana agiye kunyereka, urumva ku gihe cy'abami ba mbere abantu babayeho nabi cyane gose, mu nyuma haza abazungu, abarundi babaho nabi cyane gose, mu nyuma hakurikira intuzo yere republika zose zahabaye, abarundi babayeho nabi cyane gose, babayeho mu ntambara, babayeho mu bibazo babiki niki. Imana ije kubahoza amarira, amarira yose mwarize, abarundi n'abanyafrika mwese mu vyumve, Imana ije kubahoza amarira mu mwanya utari wa kure cyane gose. Imana iraje guhoza amarira, kandi nije gutabara yo nyene. Imana ije gutabara yo nyene, nta wundi muntu igiye kutuma, yo nyene ije kwitabarira yo nyene. None rero reka mbandanye nongere sube ndababwire rero, muntu uze mu gihugu cy'u Burundi, mu gihugu cy'u Burundi hagiye kuba ibintu bikomeye cyane gose, ku rugero rumwe utagira uko rungana, kandi ubwo bwami buragiye gutangura mu mwanya butari wa kure cyane gose, kuko nta muntu numwe agiye kuzibira ubwo bwami uko azobangana kose, yoba mukuru yoba mutoyi, nta muntu numwe agiye kuzibira ubwo bwami. Reka rero ngomba nze kuntuze kubijanye n'intuze na CNDD-FDD nayo rero, kubijanye na CNDD-FDD niyo ngomba ngaruke ko. Ibijanye na CNDD-FDD, uwitwa Reveriyano umukuru w'umugambwe niwe akunze kuvuga ngo igihugu ntigitangwa kiragwanirwa. Jewe n'ukuri ndemera ukuri, ndakunda umuntu avuga ukuri, ijambo avuga n'ukuri. Igihugu ntigitangwa kiragwanirwa. Nubu giye mwumva mvuga ubwo buhanuzi, abantu bose murumviriza mukibaza muti none uyu muntu ariko ararota, ariko aragira iki niki, muravye ububasha n'inkomezi ngo CNDD-FDD mu maso yanyu mubona yuko ifise, mukibaza yuko ngo uwo muntu none bizogenda gute. Ubu nivyo nagomba ndababwira, nivyo ngomba ndabashikirize mu bimenye neza. Hanyuma nagomba mbwira uwo Reveriyano nyene na Evariste Ndayishimiye wiwe, uravyumva, nagomba ndababwire yuko nababwiye yuko igihe cyabo cyo gutwara kirarangiye. Uyu Reveriyano niwe nabonye amakuru ariko aracanako ngo ariko baraforoma ngo abasirikare ngo barezeruve, ngo 300 ngo hamwe ngo hagize ngo akaryogora ngo mu nyuma ngo bo ngo bakaca bavuze firimbi ngo mu nyuma bakaca ngo 300 bihaguruka. Nagomba ndamubwire nti ahubwo ntugire 300, fata 300 ubigwize na 10. Ntacyo bagiye guhindura ko na kimwe kuri ubwo bwami. Ubwo bwami ntibagiye kubuzibira, ntibigiye gukunda.
Reveriyano nagomba ndamuhanurire avyumve neza, umukuru w'umugambwe kuba yaragwaye ntahwere si kuvuga yuko ari ubushobozi n'ubuhinga bwiwe yakoze, oya, Imana yagombye kumugarukana kugira ngo azabone ingene ubwo bwami buzokwinjira, kandi mu nyuma we nyene ari mu bantu azotuma ubwo bwami bushika. Imana izomukoresha, kandi ntizomukoresha mu vyiza, izomukoresha mu bibi. Emwe abarundi mwe barabimenya neza, Imana izomukoresha mu bibi kugira ngo ibyahanuwe bishike. Imana yamugarukanye, ntiyamugarukanye kubera, yamugarukanye mu bibi, kandi kurangiza kwiwe azopfa. Ubwami buraza kwinjira Reveriyano yapfuye, mwe murabimenya neza, kandi si kera. Mwe murabimenya neza kabisa. Hanyuma nuzeye kw'iryo jambo yavuze ati igihugu nigitangwa kiragwanirwa, uko nukuri. Nagomba mbwira abarundi mwaramaze kuzura ubwoba, mwuzuye ubwoba. CNDD-FDD nabicanyi n'abagwanyi bakomeye, iki niki. Oya 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 oyaye, nta nkomezi bafise, nta na nkeyi. Mwe mubibona ku maso, twe tubibona mu buryo bw'umwuka, nta nkomezi bafise na nkeyi. Ngomba ndababwira ibintu byakure cyane gose by'ibisiga bwenge. Jewe ndiko ndababwira buno buhanuzi 2011, mu bihumbi 2011 niho Imana yanyereka ivya CNDD-FDD. Mu nyuma Imana inyereka CNDD-FDD ivuye ku butegetsi. Mu nyuma Imana irambwire, nari mu gihugu cy'i Burundi, nari mu gihugu cy'i Burundi. Je navuye mu gihugu cy'i Burundi mu bihumbi 2000 na hafi na 17, muri 2016 hashira 2017. Mwumva yuko nari mu Burundi, naramaze imyaka myinshi ndi mu Burundi. Imana inyereka bavuye ku butegetsi. Hanyuma ico gihe nabibwiye umuntu, ndamubwira nti jewe Imana inyeretse nje mu mahanga. Mu nyuma mbonye ngaruka CNDD-FDD yavuye ku butegetsi. Uwo muntu yambwiye ati warose uhwera, ati CNDD-FDD ntizova ku butegetsi. Ntige ndabibona, ndabandanya ndamubwira ubuhanuzi, ndamubwira nti Imana yanyeretse yuko bagatsinda muri aya matora bagomba gukora muri 2015, bakanda bagenda ku butegetsi. Nti nabonye jewe sinzoba mu gihugu cy'i Burundi, nti nabonye jewe nzoba mu gihugu cyo hanze, kandi ahantu nzoba ndi jenyene. Nti kandi mbona imbayeyo ntibonye haciye igihe, mu nyuma ndagaruka. Uwo muntu aracariho ntarahwera, sindamuvuze izina mu ntumbero y'umutekano wiwe. Uwo muntu aracariho ntarahwera. Hanyuma igihe jewe rero Imana yanyeretse ko nzogaruka kirageze, mu vyumve neza, mu bimenye neza, kirageze. Hanyuma abasendevide nagomba ndabamenyeshe n'abantu bakoresha inguvu novuga z'imyuka ya Satani. Mugabo ikiringo cyabo cizo nguvu za Satani cyararangiye, ntibazi mbere, nta n'urutonde na rumwe bafise bokora batabibwiwe n'abapfumu n'abarozi. Nta na kimwe boshobora kumenya bokora. Ibintu byose bakora ibintu babwiwe n'abapfumu n'abarozi. Hanyuma mu bindi bihugu vya Afrika hari ibihugu bikomakomeye cyane gose, arivyo vyari biboshe Afrika. Igihugu kiza ubwa mbere n'igihugu ca Nigeria, mu kuroga kiza ubwa mbere. Hanyuma mu nyuma gakurikira igihugu ca Afrika y'Epfo, ico kigira kabiri mu bihugu biri muri Afrika mu kuroga. Hanyuma kigira gatatu ni igihugu ca Tanzania. Hanyuma igihugu kigira kane ni igihugu ca Congo. Ivyo bihugu nivyo biza ubwa mbere mu burozi bakoresha mu bintu vyo gutwara igihugu, mu bintu vyo gutwara ibihugu. Ivyo bintu nivyo vyari biboshe Afrika yose. Abarundi, abasendevide, ibintu bakoresha babikuye muri Tanzania.
nagomba ndababwire ko ingufu zose bakoresha zose rero zose zabaye ubusa, zabaye umuyaga. Abasendebudere nagomba ndababwire ivyabo babimenye neza, ntimwave mwibaza ngo mwe muri ku mutegetsi perezida ahora yigwararira amosoza akaza ngo nta mahera y'agaciro ngo hari ngo iki niki ngo abarundi ngo amafaranga barayanyegeje baragize iki niki. Oya nyakubahwa perezida, oyaye oya, suko biri. Nagomba ndababwire urukurikirane rwanyu rw'ingene ibintu vyanyu bimeze, ingene vyagenze. Umunsi muturira isoko nkuru ya Bujumbura, hajya mwari muturiye amadolari, mwari agaciro k'amafaranga y'i Burundi yose mwari muyaturiye, mwari muturiye ubutunzi bw'igihugu, mwari mwikuye ku butegetsi mwebwe nyene. Mu nyuma mwakurikije guturira amasoko y'i Bujumbura yose, za Kinama, Kamenge, Bujumbura Rirare, Rushubi, Ntunzeye, Kayanza, Gitega, Ngozi, amasoko yose mwarayaturiye yose. Hajya mwari ko muraturira bwa butunzi. Hanyuma kandi ntimwabimenye, mwebwe nyene mwari ko murikura ku butegetsi, mwebwe nyene mwari ko murikura ku butegetsi, mwebwe nyene. N'ubu rero ingene bimeze rero, igihugu bwami bwaba butaratangura, umurundi wari we wese atari umusendevudede yovuga ngo agiye gutungira amafaranga mu gihugu cy'i Burundi. Muvyumve neza mwabarundi aho muri mwese kw'isi yose, nubwo niko ndababwira ngo hageze ko mutaha. Uwo huba akagenda ngo agiye gutungira amafaranga mu gihugu cy'i Burundi, ntaho vyoba bitaniye, muranyumviriza neza, ntaho vyoba bitaniye n'inka ivyara mu nyuma igakundana n'umugabo w'intambwe. Mu nyuma akavuga ngo je iyo nka ikavuga ngo je ngo turakundana n'umugabo w'intambwe ngo ngiye kurongorwa ku ntambwe. Nta minsi ibiri yohera iyo ntambwe itararya iyo nka. Nabo basendevudede rero niko bimeze rero, nta muntu yoba atunze amafaranga yiwe yoyajana mu gihugu cy'i Burundi akamara iminsi ibiri batarayamwiba canke bataramwica, ntivyokunda. Naco rero mubona rero ayo mafaranga yabuze, amadolari arabura, nimwe mwayaturiye, ayasigaye nayo mwagiye kuyahamba mu nkono, mwarayanyegeje kandi muragiye gupfa muyasiga, ntaco agiye kuzobamarira mwese. Reka rero sendevudede ivyanyu nuko vyari bimeze. Hanyuma ngaruke ku ijambo ryo kwa Reveriyano ati igihugu nigitangwa kiragwanirwa. Nagomba ndababwire mu gihugu cy'i Burundi murabona harabaye imigwi myinshi y'abagwanyi, myinshi cyane gose. Haratanguye ico bita parepehutu, harakurikira Ntunzeye FNL, harakurikira abasendevudede, harakurikira intuza abo kwa Karumba, harakurikira abo kwa Kosani, harakurikira abo kwa Mugabo arabona, harakurikira n'abandi ntazi. Eka nubu mu Ntunzeye mw'ishamba hariyo abo kwa Ntunzeye kwanza bampema, nubu hariyo abantunzeye abasinarede iki niki. Kandi nagomba ndababwire murabona yuko baba n'abasendevudede iyo migwi yose uko nayisiguye yose, nta mugwi n'umwe wigeze ushobora gufata igihugu bafise ibigwanisho. kandi nubu ndababwiye umugwi wo kwanza bampema umaze w'aba FNL wanza bampema umaze imyaka myinshi cyane gose, bagiye mu 2005 kugeza n'uno munsi bari mw'ishamba. Abantunzeye abarede tabara bagiye muri 2015 kugeza n'uno munsi bari mw'ishamba. Nta muntu n'umwe arashobora gufata ico gihugu cy'i Burundi. Urumva rero ico gihugu cy'i Burundi rero mubimenye neza, gifise kode muvyumvirize neza, gifise kode. N'abasendevudede murana ntibigeze bagifata, nubwo bavuga ngo carabavunye, ntibigeze bagifata, bagiyeho ku masezerano ya Arusha. Ico gihugu rero umunsi kizoba kitarashikira umuntu Imana yasezeranye yuko ari bazotwara ico gihugu cy'i Burundi, ntabyo kuvuga ngo igihugu cy'i Burundi mworonka amahoro, mwogitwara, mwogira iki niki,
ntivyokunda ntivyokunda baba bantunzeye abaifune banza bampema banyumviriza ahantu bari bavyumve bumve buno buhanuzi nibumve ivy'Imana iriko iravuga baba barede tabara bumve ivy'Imana iriko iravuga mbega Imana iriko iravuga iki neza na neza nkuko Reveriyano yavuze ati igihugu ntigitangwa kiragwanirwa mu gihe ntuzeye Yosuwa bari bagomba kujabukira muri Kanani Yosuwa yatumye abatasi 12 mu nyuma baragenda gutata ico gihugu bagiye kujamwo mu nyuma barazana inkuru abantu 10 baravuze yuko abo bantu ari bigabo bikomakomeye cyane gose abagabo b'abanaki bigabo birebire cyane gose atawo bashobora bitokunda mu nyuma ntuzeye Kalebu na Yosuwa baravuga bati nubwo biruko bara abantu babiri ati nubwo biruko turi kumwe n'Uwiteka tuzobarya nk'umutsima umviriza Kalebu na Yosuwa ari babiri bati nubwo biruko turi kumwe n'Uwiteka tuzobarya nk'umutsima abasende bide iryo jambo baryumve mu gihe cy'Abanyisirayeli Gidiyoni mu guhaguruka Imana yamuhagurukije afise abasoda batarenga 400 mu nyuma iramubwira iti mwubwo buke bw'abasirikare bawe genda ugwane kandi uraza gutsinda n'ubu rero nagomba ndababwire wa Reveriyano avuga yuko afise ingabo ibihumbi 300 ziteguriye gutabara igihugu niyongeze izindi ahubwo azigwize na 10 muri buno buhanuzi nagomba mbwire Gidiyoni ahantu uri uwari we wese umviriza uwari we wese yumva ko ari Gidiyoni ahantu ari nahaguruke n'ubuke bw'abasirikare biwe mu nyuma agende gutabara igihugu uwari we wese yumva ko ari Gidiyoni ahariho hose nahaguruke agende gutabara igihugu igihe kirageze barundi kazi nagomba ndababwire ndeke kuva mve mu migani ndababwira ubuhanuzi hanyuma ndangize uyu mwaka ubu turi mu kwezi kwa gatandatu kugira kurangire tugomba kwinjire mu kwezi kw'indwi ivyahanuwe birashitse uwu mwaka ndabibabwiye uwu mwaka wa 2025 Evariste ahantu hari avyumve abagenerali ahantu bari bavyumve Reveriyano ahantu hari avyumve abaministri ahantu bari bavyumve abashikiranganje ahantu bari bavyumve uwo mwaka wa 2025 abatowe mu nama nshinga mateka bari bazi ko bagiye gusasa mu nama nshinga mateka bavyumve uwo mwaka wa 2025 uraza kurangira ubwami bw'Imana butanguye ho duga ho manuka buraza kurangira ubwami bw'Imana butanguye nimba muzogwana gute muzokoresha amanuze ya indege za zambarade muzokoresha ibiki n'ibiki ndabasubiriyemo ntimugiye kugwana n'Imana ntibigiye gukunda ubu bwami umwaka uraza kurangira butanguye kandi uza kwitega ubwo bwami uwari we wese uko azobangana abagenerale nde abumushikiranganje nde abe presidente uko azoba ari kose mugombe muhamagara ibihugu vy'amahanga byose
bikoranire mu gihugu cy'i Burundi, baze kubatabara, muhamagare Putine, muhamagare abanyamerika, muhamagare abantu bose baze kubatabara, ubwo bwami biraza kurangira butanguye. Igihe cy'uko abarundi babaye mu gahahazo kirarangiye, igihe cy'ubukoroni kirarangiye, igihe cy'uko Afrika ikeneye kuva mu ntunze mu gasuzuguro. Imana irarambiwe n'ivyo abaperezida b'ibihugu vya Afrika bakora. Igihe kirarangiye, mubimenye neza. Uwo ari we wese aza kwitegura uwo mugambi w'Imana arahwera. Evariste Ndayishimiye ndakuhanuriye, ukitegura umugambi w'Imana urapfa. Reveriyano, ukitegura uwo mugambi w'Imana urapfa. Abashikiranganji wari we wese aza kwitegura umugambi w'Imana arahwera. Umugenerali wari wese aza kwitegura umugambi w'Imana arahwera, mubimenye neza. Haraza gukora ububasha burengeye ubwo mwebwe mwiyumvira, burengeye ubw'abana b'abantu. Nagomba ndabahanure ndababwire, uburozi bwose mwaba mwarakoresheje bwose, iyo bapfumu mwaba mwaragiye ko bose, guhera muri kano kanya ntacyo bagiye kubafasha na kimwe. Byose byacitse umuyaga, byose byacitse ubusa. Abarundi aho muri mwitegurire kuja mu bwami bushasha. Abarundi aho muri mwitegurire gukora ibintu by'ibitangaza. Burundi bugiye kubi igihugu cy'igitangaza ku rugero rumwe mutari bwigere mubona. Igihugu cy'i Burundi ubuzi buzoshunguruka, buzova muri hejuru bushunguruke, buve mu rwego rw'igihugu, bumanuke mu rwego rw'intara, bumanuke mu rwego rw'amakomine, bumanuke no ku mazone, ku mitumba no ku bucimbiri. Ubuzi buzoshikayo. Buri muntu wari we wese azosigara agaya yuko ngira ngo afise inguvu nkeyi. Ubuzi bugiye gushikayo. Abarundi umwiheburo mwagiyemwo, umwiheburo urarangiye. Igihe cy'umwiheburo kiraheze bantumwe, igihe cy'umwiheburo kiraheze ndasubiyemwo. Hagiye kubaho ubuzi, hagiye kubaho iterambere mutari bwigere mubona. Urumva hazokora ububasha abantu mudashobora kuba mwotahura ivyo bintu, kandi si ukuvuga ngo ni ibintu bizoza giturumbuka. Oya, ivyo bintu ni ibintu Imana yaramaze kubitanga byose. Ingene igihugu kizoba cyubatse, ingene kizoba gipanze, ibikorwa bizokogwa, amahinguriro azokubakwa, ibintu vyebe byose n'ibibanza naho bizokubakwa n'iki byose, ibintu byose Imana yaje kubishikiriza, byose byararangiye. Nababwiye yuko na leta igiye kuzokora, Imana yaramaze kuheza kuyitanga yose. Abantu bazokora mu bijanye n'ishengero, Imana yaje kuyitanga byose. Ivyo bintu byose Imana yaje kubitanga. Urumva umuntu aza kwitega uwo mugambi wari we wese arahwera, kandi urumva uwo muntu azoba ari umwasi w'abarundi, azoba ari umukozi wa Satani, azoba ari iki niki, kuko Imana igomba kubazanira ivyiza. Imana igomba ibakure mu marira, Imana igomba ibakure mu gacinyizo abarundi mwabayemwo. Nukuri igihe kirageze. Mwahora mwumva ndabahanurira mukumva ariko ndababwira ibintu vy'imyaka y'impitagihe. Oya, ubu ndi mu kwezi kwa gatandatu gushira mu kwezi kwindwi, turaza kugera mu kwezi kw'icumi ibi bintu niko ndababwira vyose vyashitse vyabaye. Evariste akaza kuvyitega azoba ari musi y'ivu, Reveriyana akavyitega azoba ari musi y'ivu. Ndabivuze nk'umuhanuzi, bavyumve babimenye. Buri muntu wari we wese aza kwitega kuzibira ubwo ivy'Imana yategura igihugu cy'i Burundi, uwo ari we wese uko azoba angana kose araza guhwera. Vya bihumbi vyose bariko baravuga ngo bariko barategura ngo nabagiye kugwanira igihugu cy'i Burundi ngo kiragwanirwa, baraza kugwana turabe, ntibaza gutsinda. Naco gituma mubona imigwi yose y'abagwanyi yose yagwanye yose kubera igihe c'Imana kitari bwagere. Nta muntu umwe yigeze ashobora gufata igihugu cy'i Burundi, ntivyakunze. Nabadondaguriye imigwi y'abagwanyi yagwanye yose baragwanye. Ibihe biragenda, nta muntu n'umwe yigeze afata igihugu cy'i Burundi. Mugabo ubu ingabo zigiye kuzofata igihugu cy'i Burundi ntizirenga amajana ane.
muze mugombe mube muri bihumbi birenga amajana 5 cyangwa amajana 6, muzobe mugomba mube bihumbi amamiliyoni n'amamiliyoni, mwese murapfa kubera bazoba bafise ububasha n'inkomezi zimwe zitagira uko zingana, bazoba ari abantu bariko barakoreshwa n'Imana, bazoba berekwa, bazoba bafise ububasha bumwe butagira uko bungana, murashobora gupfa mwese mukarangira. Umuhigwe n'umuntu azokumva abasirikare sinabavuze, muvyumvirize neza abasirikare sinabavuze. Izi ntambara imisi yose nama ariko ndabona ibintu vy'i Burundi, abasirikare ntabo mbona. Iyi ntambara ntabe bazogwana. Abantu bagiye kuzogwana iyi ntambara nizi mbonera kure zizohagwa zizohahonera. Abantu bagiye kuzogwana ino ntambara n'abapolisi bakeyi bazohapfira bazohahonera. Buri muntu wari wese azokwisukamwo wese azopfa azorangira. Ibi bintu Evariste avyumve neza, abashikiranganje bavyumve neza, inama nshinga amateka ivyumve neza, nunzeye igisirikare kivyumve neza, biraza kurangirana nuno mwaka mubimenye neza. Ndabibabwiye mubimenye biraza kurangirana n'uwo mwaka. Abarundi harageze ko batabagwa. Igihe ikintuzo cy'akarenganyo igihe cy'akarenganyo kirarangiye. Hanyuma abarundi namwe ndangizo ndababwira yuko umuntu wari wese azi yuko yarabaye habesha, yarabaye havuga ubwescro, yarabaye akora ibintu bitabagororotse, iki niki ku neza yanyu ni mu bihebe. Kubera narababwiye ikigugu Imana yambwiye kizobamwe abantu bagororotse bonyene gusa. Haragiye kuba intambara y'Imana, abantu mutari bwigire mubona, muravye nabi murashobora gupfa mwese mukarangira. Ubuhanuzi bumaze kuvugwa igihe kirekire cyane gose mu gihugu cy'u Burundi, igihe cyuko abantu Burundi bwahanuriwe igihe kiragiye kurangira, mu nyuma ivyahanuwe bishike. Nuko uno munsi ndangize ngeze ngaha, nibaza ko mumbabarire sinabarambiye kubera n'ubundi sinobiheza. Hanyuma ibijyanye n'ibihugu navyo by'amahanga navyo naho nyene nzoba ndiko ndavuga ibyerekeye ku gihugu cy'u Burundi, navyo nyene nzoheza ndabibandanye ejo. Nimugira amahoro mwese, Imana ibahezagire cyane gose, murakoze.